Ubwo twari twaragize icizere aho twumviye yuko Perezida Mkapa bamugenye ngo afashe umuhuza Perezida Museveni mu biganiro byo huza leta n'abatavugamwo na leta kugira ngo turabe ko izi ngorane turimwo ubwicanyi ubutema bugatongora ngena vyohera. Twari twagize ikizere rero tubonye yuko Perezida Mkapa yahuye n'abandi ba perezida kugira bafune ingena vyogenda, mugabo haraheze igihe kitari gitonya ngira impuca zigira zibe zibiri atagakacira. Igiteye amakenga kuruta rero ni imvugo y'ubutegetsi bwa Nkurunziza, aho twumva yuko atana gato atagushaka na gutonya kwari kugomba kuganira, kuko ico bamiza mu kanwa no kuvuga yuko batazoganira n'abagomvye gutembagaza ubutegetsi, batazoganira nabo bita abakoresha iterabwoba bamwe bita terroriste mu gifaransa. Aho umuntu akibaza ati none mbega none bazoganira nande? Za umengo Petero Nkurunziza yarabagose, kuko baraza hakaza umukoresha mpuzamakungu, hakaza abaserukira ibihugu by'ubumwe bwa Afrika bagafata n'ibihano, mugabo akaguma adadaza wakabandanya intumbero yiwe. Mbere n'amatora ataratanga kagira ati bazomuhagarika amatora abanza hagarare kugira ngo tugira amatora ari mwituze, mugabo asa n'uwabananiye. Sinzi rero ico bamutinyira, nibyo bidutangaza. Kumbure tugira tuti hariho abakuru b'ibihugu nabo nyene urazi ibintu by'amamanda n'ibindi birabaraba, nabo nyene bagira ati twebwe kumbure na twebwe ibyo by'amamanda twarabirenze ko reka tumushigikire. Nico rero giteye amakenga, mugabo hari amamanda n'amamanda ko iyo umuntu yihaye imanda ya kangahe ata mategeko bigashingura bimubuza, ata amasezerano yarusha arimwo, kandi atari karica abanyagihugu wa wundi ati ibi birarutana sico kimwe. Ibya Nkurunziza rero n'amayobera, nico gituma tugira tuti abantu banyuzwe n'intwaro rusange, abantu banyuzwe n'amahoro, bokora uko bashoboye kose kugira ngo bamugondoze yemere ibiganiro.